Nshuti bakunzi ba kino kiganiro turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku KIVI cyo kuri uno munsi igenekerezo rya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025. Muri kino kiganiro tubayagira ibijanye n'umunsi mukuru wo kuzirikana no gukundisha igihugu be no kwibuka imyaka itanu irangiye Imboneza mu gukunda no mu gukundisha igihugu Petero Nkurunziza ashengeye. Watubaye hafi muvyeyi wacu mwiza, waraduciriye ingero kugira tubeho, ntiwadutaye watugumye hafi muvyeyi, ntituzibagira ivyiza wadukoreye. Akikujwe n'umuryango wari umukuru w'igihugu cy'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza n'indongozi nkuru z'igihugu, amadini n'amashengero n'abaserukira ibihugu byabo aha mu gihugu cy'u Burundi, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Ndirakobuca yaraserukiye nyen'icyubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kwibuka iyo mboneza yamaho mu gukunda no mu gukundisha igihugu. Kwira igihugu cyose ugizuba n'ukwezi birasirisi y'abazima arabayeho umugabo nzobwira abanje nabo babwira babo ko yari Petero Nkurunziza icyo yaturaze kitubera karorero, ko yari Petero Nkurunziza icyo yaturaze kitubera karorero. Yakuye amako n'amacakubiri yari yangana kandi yarasenga, yari umunyakigongwe papa, yashira ineza y'abandi imbere, Kigongwe papa Nkurunziza yashira ineza y'abandi imbere, muzehe Nkurunziza yashira ineza y'abandi imbere, papa Nkurunziza yashira ineza y'abandi imbere. Tugize ntacyo dufise manutaduhaye, twaje mw'isi atacyo dufise tuzonayivamo atacyo dutwaye, twaje mw'isi atacyo dufise tuzonayivamo atacyo dutwaye. Ivyo birori bikaba byaranzwe no gushira urugori rw'amashugwe kuri yo ntatemwa iri Gitega kuwa 9 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025.
Pasitori Olivier Irakoze yaribukije bimwe mu byiza byaranze umuhisi nyen'icyubahiro Petero Nkurunziza, aho yavuze ati kubera we abarundi barize gushira Imana imbere no mwibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Yaciye yishimikiza igitabo c'abanyegarati igice cya 6 kuva ku karongo ka 4 gushika ku karongo k'7, aho yasabye abemera Imana kurimbura kwiherezo ry'ubuzima bwabo. Abashimeshi twakire muvyeyi wacu igihugu cyacu Burundi se Barundi adukunda karakitwararitse generale majoro Bartito ndayishimiye ari warongoye kavyeyi leta nkozi leta senzi ayandi mashimeshi twakira muvyeyi wacu kubakirana ubweze. Karibu cyane, karibu. Mu ntumbero y'ihimbazwa ry'uwo munsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, nyen'icyubahiro Bartito ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakoranije igitega kuri uwo wa 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 indongozi zagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu nyigisho zishimikiye ku rufatiro ko gutsimbataza umuco mwiza wo kubisikanya mu burongozi mu mahoro. Iyo nyigisho yo gukundisha igihugu ibaye inyuma yaho habereye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yatangujwe n'inyigisho ya Pastori Onesphore Manirakiza, aho yisunze ijambo ry'Imana yerekana ingene kubisikanya neza bitsimbataza inzego. Kubisikanya amahoro ni ingene wahora atwara yemera gushikiriza amabanga umusubiriye ku mugaragaro kandi mwiteka rya bombi. Iyo bitagenze neza hari gihe usubirira umurongozi canke indongozi asanga mbere n'ibiro yugaye agahava bimena canke asanga atanumwe mwakira. Kubisikanya mu burongozi nagomba tumve yuko ari urutonde tudashobora gukuraho, rwashizweho n'umuremyi w'abantu kandi rushingirwa intahe n'imico itandukanye mbere n'ijambo ry'Imana. Urutonde rw'ivyaremwe ruratwereka yuko Imana yaremye ibintu harimo kubisikanya. Ibinyabizima byose bigira igihe cyo kuvuka, igihe cyo gukura, igihe cyo kugira akamaro kadasanzwe, igihe cyo kugabanuka mu kamaro, igihe cyo gusaza n'igihe cyo gupfa. Ivyo bisigura ko bikorera ku rutonde rwo kubisikanya. Umuco wo kubisikanya mu mahoro ni nk'inzo ituma tutavoma biroka canke ngo twisamburireko. Indongozi yariyo yose ikwiye kwigina akayo yahawe ko gukorera abandi hamwe n'igihugu, ikabikorana umwete, kuko iyo dukoreye igihugu tuba tugishimiye, turi ico igihugu catugize, hanyuma igashira umutima kuri iryo teka yatewe ritazokwigera ryibagiranwa, hanyuma ikabisanya iteka umusubiriye. Nyen'icyubahiro Bartito ndayishimiye yahamagariye abakozi bakuru kongereza umurindi mu kazi kuko ari byo bizotuma haboneka akarusho. No munsi kuyago cuno munsi nuko twabanza kwibuka iyo twavuye. Twibuke iyo tuva niho dushobora kumenya neza gutegura kazoza k'igihugu cyacu, umwe wese agategura nakiwe. Ibintu vyinshi tuguma tubinegura gusa kuko biba ari bibi dushaka kubihindura bibe vyiza. Igihugu kugira ugikunde nuko ubukizi. Nico gituma twaba dushimira Imana tuva tutiyaduhaye igihugu ciza cyane. Ciza cyane. Erega iki kibazo ne tucibaze nkuba ya mahoro twiberamwo tukava mu matora tukakuba tumerewe neza. Hari hageze aho tubazanya nk'ubututi hari habuze iki. Bwiza ukuri hari habuze iki.
hari habuze iki ngo tubeho nkuko tubayeho uno munsi kandi ntituranashika turacari ku mushinge hari habuze iki. Je ndibuka turi muri kaminuza igihe batora mu 1993 je nta mugambwe nari ndimwo mugana babona ingene abaporona n'abafrodebo bajyana muri kaminuza ari misore je ndababwira nti bagabo aba batama bobo buca bigira twebwe abagugwaruka nitwe tuzosigarana igihugu none mushaka baturage injyane reka kubakurikira abana batama buca bipfira bobo twe tuzosigara none mushaka baturage kuryana turugwaruka ntibanyumvirije byarabandanije ivyakurikiye turabizi hanyuma tumaze kuva hariya mu bidukikije turahura n'umuhungu twabana ku cyumba twarabana gutya hanyuma duhuye twicaye ahantu ntimuribuka ndiko ndabahanura kiriya gihe atego ntekana ndakubwire niwe nturi umututsi atego je sindi umuhutu atego ntabona naka yarapfuye naka yarapfuye nitukizura naka nitukizurana naka muga turiko turasangira none kubera iki tutagize kiriya gihe ngo dusangire kugira ngo ntihagire uwupfa none ko rutabazura muhungu irarogrete yari umuporo nico gihe irarogrete arabwira n'abandi tibashe ibintu yarabitubwiye muga mutakizura abapfuye. Uburundi rero ni igihugu ciza ahubwo twe twagize ingorane zo kutamenya ingene twokwiha mu vyacu. Ubu Burundi Imana yaduhaye uko kuntu tubunezerererwa niko gutuma Imana nayo icinezerwa iti yo j'ai bien fait iraturaba tunezerewe igacivuga ati narakoze neza abarundi n'abakore igacitwongera nimuze murarondera nta bintu biri komplike ku Mana yaguhaye binezerererwe. Ubu twese twunze ubumwe ku mugambi w'imbona kazoza y'u Burundi tware tuvyerekanye ariko jewe rero nkagira nshimira abarundi kwere kandi nabivugiye ngaha nyene navuze nti abarundi tugire ikintu symbolique twereka makungu ko abarundi twagiye hamwe kugira ngo tugende mu nzira imwe turaba imbona kazoza tugire rero iyo sembole dutore mu isandugu rimwe dutore hamwe hanyuma ucice kibikimenyetso cyuko dufashe urugendo twese turi kumwe tururunani atamuhuta atamututsa atamutwa atamufrode atamuporonatane twese tugire hamwe ico kintu naragisavye abarundi baracishuye none nkomwereka kuvuga gute kubunca niga how to move forward ico nabasavye tugire urunani tubone hamwe none mwese abarundi mwace muvuga muti nivyo twese tugire urunani tubone hamwe tubone imbona kazoza ntegerezwa gucamenya ko igihugu kigiye kurongorwa ku kandi karanga mutima atari kamwe kahoraho kuko ubu twese tubona hamwe dutegerezwa kumva yuko rero twese tugire urunani twese tugire hamwe atanumwe avuyemo indongozi rero mudahindutse mugasubira kwiyumvira vya vyiyumviro vyo mu mwaka uheze cyane vyo mu myaka iheze nico tarabwira uwo muzigo wikure. Yanabateye intege yo gukora ibikorwa bizobitirirwa kugira amateka yabo azobe ntibagiranwa mu gihugu. Ivyo rero tubimenye ingene dushobora kwitorera muri twebwe nyene indongozi zitarabanye politike indongozi ziturongora twese zidakuyemwe n'umuntu numwe. Uno munsi musubiye kuvuga muti mbega ikomine yacu ya Gisuru Dr. Medecine arashobora kwitwara engineer agronome arashobora kwitwara mukamuraba mu maso ukavuga muti turafise umuntu dushobora kugira umuridere mu ikomine iwacu turafise umuntu ashobora kwabura amatari dutore muri twebwe nyene indongozi atari bya bindi ama nomination sociale tuyavemwo nta mfashanyi hari mu kugenwa mu mabanga aba indongozi twenyene tuvyige gushika ushobora kuvuga uti ministre twasanze twaramurenganije iyo tumugira buramatari niho yari kuba efficace kandi ministre nawe akavyumva naho yari ministre akavyumva ati jewe nkeneye ko intara yacu itera imbere ndeme naho ndi ministre ndababura amatari
ndavyemeye kuko dushaka uburamatari atazoba ari wa wundi sociale kabisa. Dukeneye buramatari leader. Twese twigira inama yuko tujabutse, twese tujabuke tuje mu gihugu c'amata n'ubuki turi kumwe twese atanu ngasigaye inyuma, ntihagire usigara inyuma. Twese twumve ko ubu tujabutse, ivya kera biraheze, dutangure bishasha vyiza. Kugira rero tubishobore nuko tutegereza kumenya kugera le contentieux du passé. Uyu muzigo twagenda tuwikoreye, ndababwije ukuri, on arrive nulle part. Tumenye yuko hariho ibintu ntasubirizwa, n'amahoro n'iterambere. Ico twari tukizi, amahoro n'iterambere. Isembore zo gukunda igihugu twumve neza yuko ari inyifato yacu. Aho ubonye idarapo ry'u Burundi banza urabe ko bataricuritse, wumve ko rigukwega, kugira umenye ko igihugu gikunda. Idarapo riragukwega. Murazobaza abantu duha tujana mu nama za ONU imisi yose, namaca ndabaza ikibazo ntinyereke idarapo ry'u Burundi, ukabona ariko arahwihwisha sha wewe wari waje kudoriya naho tuzogirira inama, nta darapo ry'u Burundi waruzi aho riri. Bajya bahora ari prekirisere ntuze, yagiye gutegura ugasanga abaministre baraje gutegura inama, wabaza rero ubajije muri babo bari kumwe bose utinyereke idarapo ry'u Burundi, akarondera nukuvuga ntiyigeze arirondera. Usanze batarimanitse ugacuvuga Burundi rero ntiburimwo ko kwata darapo ryanje mbona, Burundi rero ntiburimwo, turitahiye ntiturimwo. Mugabo hari abagenda muri mission, umutwe ni fredo mission gusa, fredo mission. Wewe raba kugiye kugorera igihugu iri drapo, abantu amashuri atagira amadarapo, emwe ntitumare n'imisi ibiri idarapo ritaraduga. Ubu nyene mushike mugura idarapo kabisa, abantu batagira idarapo nayo umugambwe murayagura, munaniwe kugura igihugu. Nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye yarashimiye abakora neza kurusha abandi mu mabanga yabo, aho yavuze ko igihe kigeze cyo kuba indongozi nyakuri aho kuba abanyepolitike gusa. Yavuze ati Uburundi burakeneye indongozi zifise ubushobozi, zikunda igihugu kandi zinkerebutsi zishobora gutuma habaho ihinduka nyaryo. Abarundi bose batoye CNDD-FDD nta numwe mwese murabagumya abanguka muri ngaha mwese ubu nta guhendana. Ubu ntagira uwigirisha ngo ndumugumya abanga, mwese muri bubu, mwese nta numwe avuyemo. Rero ntagira uzo kwitwaza ngo ndumugumya abanga. Abarundi bose ubu bavuga ururimi rumwe. Ubu turiko turarondera indongozi, ntituzovuga ngo CNDD-FDD. Dukeneye inkerebutsi, dukeneye incabwenge, dukeneye abapatriote. Mwumvise critère: compétence, patriotisme, dynamisme. Nta kindi. Mwavyumvise? Compétence, patriotisme, dynamisme. Rego urashobora kuba uri umupatriote w'ikinebwe. Byose birashoboka. Ubu twese turimwo. Hage wazohenda abandi. Imana hari ikintu yakoze. Yavuze iti Abarundi twese duhundare kujya ko mu muzinga. Inzuki zose zije kudaha, twese tuzanira umuzinga wuzure. Ico bita gusenyera ku mugozi umwe bukigira kigerere. Ico bita gusenyera ku mugozi umwe, twese atari mwavuyemo. Kujya twese twajanye ijwi mu isandugu rimwe. Niko twese rutegeza gusenyera ku mugozi umwe tubishira en pratique. Muze murabe mu myaka itarenga 5. Je nihaye mu 2030 dutegeza kwandika igitabo citwa Miracle Burundi. Dutegeza kucandika 2030 niyo ndabahaye. Haje narivugiye ngo 1 million. 1 million hari umwe yaciye acambwira ati ngahi wacu honyene je ndashaka kugira kampanye ubunyene 1 million kandi rakunda. Ati je ndakwereke ko mwaka umwe ngaha bose bazaba bafise miliyoni. Acaranyereka plan nigende bishire mu ngiro. Kandi umu prive akubwira ati je nganda baho miliyoni.
genda murabe inyanzarake kuri Eraga, abagiye muri koperative y'uburimyi bwa Pacuri, ninde atagira umuriyoni uno munsi? Nta n'umwe atagira umuriyoni. Mugabo nagarabwire kugira imbona kazoza uteza kuguma wiyumvira tugire gute abantu kugira babeho bongere barime baronke ivyo kurya bigenda gute. Indongozi rero y'ukuri ni indongozi ibonera abandi iyo bakwiye kuja. Nshaka ko muva rero ubu mu bunyepolitike bwanyu muje kuba indongozi. Mu minsi heza hari umuntu yigeze kumbeshera, barambesheye kwera ngo ngira nkunzi y'imigambwe ngo mu gutanga amabanga. Nanje ico gihe naheruka kunoma nyene abantu atanu umugambwe barimwo ntuze, harimwo n'uwavuye muri senarede. Naheruka kugenda mu mabanga akomeye kuba porte parole ajwe wanje, baca banyagiriza yuko jewe ngo ngira nkunzi y'imigambwe. Nabajije gusa nti mbega mwomenyera ikinyoma kubesha kikiri icaha? Nticaba ari icaha, kiremerewe ko tucirega. Nitwaba twocirega uwucumuye mu isengero n'uwucumuye hanze y'isengero ninde abacumuye cyane, ninde ababeshe cyane. Urumva vision y'umunyepolitike n'amatora, vision y'indongozi ni uruvyaro ruzokurikira. Mbega uruvyaro ruzokurikira ruzobaho gute? Uwo niwe ndongozi. Ukiyumvira hajya ntimugire ngo nivyagusa mubonye jewe nagiye kugwaruka, shaka uruvyaro rushasha rutikoreye wa mutwaro wa muzigo abandi tugenda twikoreye wa kera, ruremurutse nibwo ruzoshobora. Indongozi y'ukuri iraba uruvyaro ruzokurikira. Umunyepolitike nawe yirabira amatora azokurikira ni gute. Nk'ubu nta kindi amatora umunyepolitike avuga ngo amatora azokurikira ni gute. Nyene cyubahiro Varisto Ndayishimiye yasozereye ku mpanuro zitandukanye yahaye izo ndongozi zagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. We wamaze kwitwa indongozi ugatwara igisata, ntusubira kwicara uvuga uti ndafise kontarandre ku bene gihugu, nibambaza ngo wahamariye iki nzokwishura iki. Umunyepolitike akubwira ati mwebwe banza mu bitunganye neza nzoza ntwara. Umunyepolitike akubwira ngo sono sompa tous les généraux qui vont offre, nimubanze mwebwe mutame mugogwe muhejeje gusasa neza nshanza kutwara nanje. Uwo ni umunyepolitike. Umunyepolitike arindira ko bisha agacanza ariruka. Iyo bigumye muga indongozi iyo rukamvye niho iseruka. Indongozi irazi ko birondegwa, ntibitangwa birarondegwa. Umuntu agira icitegererezo, nk'ubu umudokiteri ari ngaha atwara ibitaro aca avuga ati jewe ndumvise uwo ngira icitegererezo yitwa naka, ngira ngendiwe ampe experience yiwe, niyabimbwira numve ko nobishobora ndaza kumubwira aho je nagiriye ikibazo acamperera ambwire. Muze murigishanya kuko nta bandi ni twebwe nyene, nta bandi bagira bahindura ibintu, naba muri ngaha nyene mwebwe nyene nimwe mugira muhindura ibintu. No kuvuga twebwe tugira revolution contre nous-mêmes. Inyifato mbi twari dufise tugira tuyisambure, dusambure inyifato mbi twari dufise ku izina rya Yesu. Kuko twari dufise inyifato mbi, ntitwari bwakanure, ntitwari bwabone. Ubu rero kuva ubu twitransformer, faisons la révolution contre nous-mêmes, faisons-nous violence, turye umutima menyo, twihindure, twivyukiranye hamwe ejo abantu bose bazobona bati ro Burundi yashanje. Gusa twese tubohoke, turonderere ko suruse zose zibaho tuzizane. Ivyo rero kugira tubishikeko umwe wese na jewe ndimwo, tubanze twumve ko twe tutari ntama, no sommes pas des suiveurs. Twumve ko umwe wese Imana yamuremanye uburongozi, Imana yakuremanye ububwiriza, ubwiriza aho uhonyoye hose, uhabwiriza udomine l'environnement ibiraho hantu hose uri ubidomine kugira banze wumve ko wewe nyene tiwe capable de vivre de toi-même. Ushobora kuvuga uti je n'abandi baba batavyumva, je ndavyumva, uce ufata urugendo banze umenye kutari ntama, uri incabwenge, uri umubwiriza, uri ndongozi. Aho uri hose ntihagire ikintu kitajanye n'uburongozi kihaba.
tuba abantu rero badafatwa ukuboko, abantu bazi icyo bakeneye kandi bafise ishaka ryo kukirondera. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, umwe wese agende kwiga igituma Imana yamuremye. Yakuremeye iki? Ko Imana yari hejeje kurema ibintu byose gakire mu muntu, wewe yakuremeye iki ngo umare iki kuri iyi si? Ubone yuko hari ikintu mari iyi si, we ubyo vyigaho ni devoir y'umwe wese, wige uti jewe Imana yandemeye iki intereka kuri iyi si, iki gihugu ciza. Ivyo uheze kuvyiga ukavuga uti muri iki gihugu cy'u Burundi kubera iki yahanshize, yandemye ikahanshira, uce uvuga uti Imana yandemye ubu Burundi ndabuteza imbere, none ndiko nkora iki nka jewe ku gahanga kanje, ntari ministre, ntari deje, ntari koseye, jewe ku gahanga kanje Imana yandemeye iki ntereka muri ubu Burundi, yandemye ngo ngome ndaburabaraba gusa. Icya gatatu no kumenya muri twebwe abarundi kwitorera indongozi zitari abanyepolitiki. Ivyo rero tubimenye, indongozi ziturongora twese zidakuyemwe n'umuntu n'umwe. Tutore muri twebwe nyene indongozi atari bya bindi amanomination sociale tuyavemwo. Nino ngaha dusozere ikiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi. Turabakengurukiye, Imana ibahezagire. Sangire umukende, sangire ikiyago, sangire kagasato, iryo niryo ragi ry'abasogokuru. Dukunda Uburundi igihugu ciza cane, tuganeze Uburundi igihugu cahezagiwe. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe avuge neza igihugu cakwibarutse. Umurundi ari mu mahanga yishimire kwitwa Umurundi, kandi nawe yubahishe igihugu cakwibarutse. Erega turi bamwe twose